Ndabaramukije bene data nkunda aho muri hose kw'isi yose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye. Muri kumwe na Françoise Habunayo, nsubiye gushimira Imana data kubw'ubu buntu itugiriye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Data turagushimiye kubw'uyu mwanya kuko ari umwanya wateguwe nawe. Nuko ndagushimiye ku ijambo ryawe tugiye tuganire na bene data. Ndakwinginze mwami Yesu kugira ngo rigire ikimazi mu kuyumva wese, rigira aho rimuvanye naho rimushikanye, uwo nase ni Satani n'ibikorwa byiwe byose, mu izina rya Yesu Kristo sabye mpemu yera ngo ashigikire na jambo kandi adufashe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Fisi ijambo ryitwa guca bugufi. Guca bugufi bakunzi ni jambo umuntu wese yokumva kumega ni jambo ryoroshe. Hanyuma iyo umuntu aciye bugufi, umuntu aca bugufi mu mutima. Ntituriko turavuga guca bugufi ko ku mubiri ngo umuntu yuname, oya, ako ni guca bugufi mu mutima. Iyo umuntu aciye bugufi mu mutima rero, n'ibyo akora rero bica bigaragara ko ari umuntu aciye bugufi. Yesu Kristo dashimwe. None umuntu aca bugufi gute? Canke guca bugufi ni iki? Ndatanga akarorero ku bantu babiri bicishije bugufi. Umwe ntabwo ari umuntu n'Imana, ni Kristo Yesu. Yaraciye bugufi, yari Imana, aza mu isi, aca mu muntu yaremye ariwe mugore, aremera, aca bugufi rwose. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo araganduka, ngo arashikana, ngo gushikana hashikana ku musaraba. Arambura impuzu ziwe, arambara ubusa, arakorerwa ibintu byose atarakwiye gukorerwa, afise intego imwe gusa kugira ngo bikunde arokora umwana w'umuntu. Rero guca bugufi bene data, rimwe na rimwe haba hariho intego ugomba gushikako. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo umuntu ace bugufi maze uwundi abe hejuru yiwe. Hajya iyo abantu ari babiri, umwe akagomba guseda, aba yemeye guca bugufi kugira ngo uwundi aboneke ko amuruta. Imana ishimwe. Kandi kameremere kacu ibyo ntikabitwemerera. Kameremere kacu itubwira ngo ahubwo werekane ko ari wowe usumba abandi. Kameremere kacu kavuga ngo jewe ndakomeye, jewe narize, jewe meze uku, jewe ndoye, reka jewe bajye bose nta nimwe tungana. Kameremere igeze aho hantu iraryohewe igatota harukumva nyene data dutabare. Iyo ni kameremere ikunda kuboneka, ikunda ko umuntu we abari waboneka. Ariko kwicisha bugufi nako gusaba le contraire, no kuvuga ngo guca bugufi gusaba uyundi ko ari we aboneka nawe ntuboneke, gusaba uwundi ko ari waje imbere nawe ukaje inyuma. Uguca bugufi wiyambura mbese vya bindi byose wari ufise byari bikwiye kugushira imbere, ariko ukiyambika iyindi fase ukayemera. Nukuvuga ngo wemera mu mutima. Erega mu mutima niho hakontorora ibintu byose. Yesu nashimwe. Nico gituma ijambo ry'Imana ryavuze ngo rinda umutima wawe, ngo kuko aho ngo niho ubugingo bwawe bududubiriza. Nukuvuga ngo umutima ni wacafura ibintu byose birononekara, ariko ni wawurinda ibintu byose biragenda neza. Yesu nashimwe. Hanyuma Yesu rero niwe yatanze akarorero keza ko guca bugufi. Wundi muntu yatanze akarorero keza ko guca bugufi, ntabwo we yarashaka gucungura abantu nkuko Yesu yariko arabikora, oya, ariko wewe yagomba kwicungura ubwiwe. N'umuntu muzi neza wo muri Bibiliya bavuga yitwa Namani. Namani yari umusoda akomeye cyane, yari afise imibembe. Bamubwira bati nyabuna data buja hari umuntu yoshaka kugukiza iyo mibembe yawe, nugende hariho umuntu ashaka gutabara abantu bameze nkawe. Yabibwiwe ngo n'agakozi gatoyi ko mu nzu yiwe. Yamurabye yamamuraba, urabona haje umuntu umukozi wo mu nzu
bazi amasokere menshi yo mu nzu. Wewe ushobora kugenda utazi yuko kumbura uwo muntu afise imibembe, ariko iyo muntu ari muhira arabona igihe yoga, arabona igihe yambara hindura ibirato, arabona na vya bindi nyene abantu bo hanze kumbure batobona, akabona ingene uwo muntu ahangayika. Ngo camka ati nyabuna databuja wonyumvira jewe ndabuze ahantu woshaka gukira. Ikintu ca mbere yaraciye bugufi yumviriza uwo mwana mutoyi, yumviriza inama yiwe arayemera. Ntivyari vyoroshe kugira ngo umugenerale nk'uyu, umuntu akomeye nk'uyu ashobore kumvira inama y'umwana mutoyi umukozi we wo mu nzu. Au contraire niwe yamutegeka agira iki canke ariko uyu munsi aremera aca bugufi aramwumviriza. Ariko yari afise intego yagomba gushika, ko yagomba gukira imibembe. Ashitse ku mukozi w'Imana ngo hariho ukuntu yari yiyumviye ko ngira ngo hava bigenza, ngo yarazi ko hava azungagiza ukuboko hejuru yiwe ati imibembe yawe irakize. Oya, aca mugata ahubwo genda hariya muri ruya ruzi Yorodani wibiremwo incuro ndwi, rimwe kabiri gatatu mpaka ndwi gahere, imibembe yawe icikira. Aho hantu haramugora ati no ntibishoboka, uyu muntu aransuzuguye, ntashaka kubona n'icubahiro canje. Akora ukundi mpaka nyambura impuzu ngende mu mazi pe? No ntibishoboka. Muruzi encore utagira ngo ni muri piscine imeze neza, muruzi. Oya, acaranka. Mbega wowe nande se ko twogira? Woca wemera ngo reka nugende hajya en plein air, muruzi abantu bose uri umuntu wisoneye ugende wibire muri ayo mazi, uzi n'imicafu iba mu mazi kweri. Hama rero ngo nyamara baramubwira ati nyamara databuja nawe iyo aba yaragusabye ikindi kintu gikomeye ntiwari kugikora. Erega nshuti uri kurankurikira, ikintu kigusaba ukora ico ni intego ugomba gushikako. Ni intego ushaka gushika, ni kiriya kintu ugomba kugushikako, nico kigutuma ukora ibyo byose. Yesu nahabwa icubahiro. Namani yaca bugufi agomba gukira, kuko baramuhanuye bati naho bari kugusaba n'ibindi bintu bikomeye wari kubikora kugira ngo ukire, nkeswe ivyo bitoyi gusa. Niyo bakubwira bati genda urigate ikirenge curiya muntu agendesha ibirenge gusa, urigate n'ururimi, ngira ko yari kuvyemera, kuko ibyo bakubwiye byose kugira ngo ukire umva nyene bishoboka ukavyihanganira ukabikora. Namani rero iyo nama yumva niyo ati ibi bintu naho bingoye reka mve kugenda. Aragenda arashika mu mazi, aribira rimwe ntibikunda, aribira kabiri ntibikunda, gatatu ati ba bantu bambesha, no ntibishoboka. Ariko yibuka ko hataragera indwi imibembe ntiza kumuvako. Umaze guhita urwo rugendo rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi niho imibembe yaciye imuvako. Uyo rero n'uwundi tubonye rero yerekana akarorero ko guca bugufi, hanyuma agaca bugufi mugabo kuko afise intego yaho ashaka gushika. Mwene data uri kurankurikira, nawe hariho ibyo usabwa kugira ngo uce bugufi ushike aho ugomba gushika. Imana ishimwe. Guca bugufi rero n'ibintu bigira akamaro kuri wewe ubikoze. Data nahabwa icubahiro. Kiretse Yesu wenyene vyagiriye akamaro twebwe abana b'abantu, kuko ni twebwe yagomba kugirira neza. Aremera arakubitwa, aremera aragira nte, aremera baramuvuma amate, baremera baragira iki. Oh my God, Bibiliya iravuga ngo yaracunaguzwa, ngo yamara akarendeka ngo ntiyakura ku munwa. Ibaze. Imana idufashe cyane. Wewe nanje uyu munsi uracunaguzwa, ariko ntabwo ushobora kurendeka ngo reke. Baragutuka ngati urabona kuko bere kutagize ibi bintu. Nawe ukacuvuga we nta maboko wari ufise ntibyakunda we ko kubigira.
ehe Imana idutabare gasubira kandi urabona ibi bintu ukiyimanganya ukimvira ngo urahoze ariko mu mutima ukaca ubivuga ariko nawe none nk'ibi bintu we none wahoze ku munwa ariko mu mutima wavuze erega iraba mu mutima irabibona ni kuki ngaho utoca uvuga uti Mana fasha kandi nibyo niba uri umuntu w'Imana ndizera neza yuko wama wasabye imbabazi kuko ducumura muri byinshi kandi imbabazi nizo zonyine zikwiye kutubeshaho nta n'ikindi Bibiri ivuga ngo mu isi nta ugororotse nta numwe tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana gusa nico gituma umuririmbyi nawe yaravuze ngo umuntu adasenga ngo yamana ibyaha byiwe bisobanurwa ngo mu masengesho niho tugenda turerezwa tugenda turakugwa ko na twatundi twose twatugora twatunanira okurudora journée mu masengesho ugiye imbere y'Imana Mana ibuka hahandi Mana ntabara amaraso ya Yesu heraba nidodombye heraba namvuze ntari nkwiye kuvuga Mana ntabara sinerekanya akarorero keza ngirira imbabazi mwami Yesu byananiye guca bugufi nkuko wamubimbarira byananiye kwihangana ngirira ikigongwe mwami Yesu kandi ushoboze mu bindi bihe Yesu akagenda dutabara gutyo ariko Yesu ngo yaracunaguzwa gucunaguzwa ntibyahereye kuri wowe nshuti yanje baguma bagucunaguza umwanya ugira ikiva hagenda hakora wewe utaronka n'umwanya wo kuruhuka gucunaguzwa ntibyabaye kuri wewe ubwa mbere Yesu ngo yaracunaguzwa ngo kandi ngo akarendeka ngo ntiyakura ku munwa data dutabare uwo niwe yatubereye akarorero wowe nanje twige kuko iyi si turimwo n'urugendo kandi urwo rugendo nango tuhahurira n'ibibazo bitandukanye bishoboka yuko ibyo uri kuracamwa atari byo jencamwe bishoboka yuko aho ugeze jewe ndaharenganye bishoboka yuko wowe aho ugeze jewe ntarahashika ndiko ndajayo nico gituma bene data ari byiza gushinga intahe ndakunda abantu bashinga intahe Imana nibahezagire gushinga intahe byigisha abariko barakumva kuko aho ugeze bishoboka ko bazohashika ejo none bazoharengana gute Imana idutabare Imana idutabare cyane iri jambo ryo guca bugufi rero turisanga ahantu henshi mu buzima bwacu bwa misi yose Imana idusaba guca bugufi Imana irabidusaba guca bugufi kuko guca bugufi nibyo bidushoboza kugenda kuko ndababwiye nti muri iyi si umuntu wese agomba ko ari waboneka none niyo umuntu wese agomba kuboneka ntihagire basi uwemera guca bugufi yanzira muzoyicamo gute reka aho niho hatugoye ijya nzira niyo tugoye kuko ijya nzira ngo ntibagenda bararamanzi bagenda n'ahantu ho kunama abatakurikiranye ubwo butumwa ngira ngo bo buraba muri video ziheruka n'ubutumwa Imana yampaye yanyeretse neza yuko ari irembo iyo rembo kugira ngo ricemwe uzobanza kunama umuntu atazi kunama no guca bugufi no kwemera gutukwa no kwemera guheba ivyo yari afitiye droit akemera uyu muntu ntazoshaka kubirengana umuntu ashaka yuko byose bigenda neza muri iyi si biragoye rimwe na rimwe wihangane umenye ko mwisi ari uko nyene mwisi hari kubonerwa mwisi hari gutukwa mwisi hari ibyo Imana igufashe burinde umutima wawe kandi Imana igufashe nanje mfashe twigishe guca bugufi kugira ngo dushobore kuzoshobora kurengana muri iryo rembo Imana idufashe muri abo bantu babiri rero twize bazi guca bugufi turavuga rero n'uwundi muntu mu buzima bwa misi yose Imana yahezagiye ikamuha amashuri menshi ikamuha icubahiro ikamuha ibyo twifuza muri iyi si Imana yaramuhezagiye ariko uwo muntu ugasanga mu mibereho yiwe n'umuntu aciye bugufi n'umuntu aganira n'abantu bose
mbese akabaha valeur kandi bitari bikwiye mu mico yacu canke hariho ikintu kivuga ngo intoke ziramukanya ngo nizingana, ugasanga rero abantu bayagana babandi bari kuri nivo imwe, ugasanga uri umutunzi uganira n'abandi batunzi bagenzi bawe, ugasanga uri uyuganira n'abandi abantu umende nyine ko muri kuri nivo imwe, ariko suko bikwiye bene data. Oya, suko bikwiye. Guca bugufi bidusaba no kunama ukaganiriza babandi bo hasi, ukabaha ikibanza kuko n'abantu bakundwa n'Imana. Uko rero nako no guca bugufi mu buryo buboneka. Hanyuma hariho uyundi muntu yanyigishije ijambo ryo guca bugufi. Iyo muntu yarize amashure menshi kandi vraiment yarayize nyene afise amadiplome menshi cyane. Uyo rero guca bugufi ntivyamworoheye kubera yuko wewe yagomba kwerekana neza yuko ari umunyabwenge akomeye, umuntu wese akaca amwereka amadiplome afise uko angana nibiki, no kuvuga nyene yuko ari umuntu wagahambaye. Ku ruhande rumwe uyo muntu yavuga ukuri kuko niko byari bimeze, ariko none biba bikenewe kuvuga ahantu hose. Ugira bivuga ahantu hose biba biboneka bya bindi rero byo kugomba kwiyerekana, ariko hari haho bikenewe kubivuga petetre nkaho nimba bagusabye CV ugomba kuja gusaba akazi, ubwo uravuga uti narize ibi nibi nibi n'ibindi umuntu azi ibi nibi nibi, aho niho haba hari ikibanza cyo kuvugiramo. Mugabo nkuko agenda ukigishwa avuga utahaje murazi je ndakomeye, uri imbere y'abantu uri kurigisha ijambo ry'Imana, aho gutangura kwigisha ijambo ry'Imana ukatangura kuvuga amashure wize naho wagiye n'ivyo wakoze niki, ivyo bifasha iki? Ni Satani aba yinjiye kugira ngo uje mu kibanza c'ubwibone, hanyuma bya bindi ubutumwa bwiza bagomba kuvuga ntibugira aho bushika. Data dutabare tugende tumenya les ruses du diable, inzira zose Satani acamwo. Hari uyundi muntu nawe yari yakoze nawe nyene yari yize kuko yari yaronse diplome ntoyi isanzwe, ngira ngo yaregize nk'agakuru kamwe sinzi, ariko umunezero yagize waba umunezero mwinshi cyane. Kubera iki? Kubera yuko arico yari yimfuza mu mutima wiwe. Rero uyo munezero umutuma kumva yuko abaye umuntu akomeye cyane, akomeye gose, yumva nyene ari ibintu nyene bidasanzwe. Ariko ndagomba kubabwira nti kamere y'umuntu rimwe na rimwe hariho akantu kayibarutsa. Ako kantu kayibarutsa rero niho iciboneka yuko yaba muri wewe, naho kumbure wowe utari usanzwe uzi kwiba muri wewe. Hari tubarorero twinshi cyane umuntu yovuga bisaba ko umuntu yamagenda aciye bugufi. Hanyuma ushobora no kuba waguze inzu, mbega ukagura inzu kare wahora upanze buri waronse inzu, ariko kumva umuntu wese ukwiye kumubara yuko uyitagipanze nka babandi ko nubwibone. Ntibikenewe, bimaze kurenga ubu wamaze kuja handi hantu. Imana idufashe. Ushobora kuba mbega wagize waronse promotion, ntibikenewe yuko abantu bose uja kwisunzu y'inzu kuvuga yuko wewe ubu unyutakira umuntu asanzwe. Ivyo biba byamaze kuja handi hantu ho guha icyubahiro Satani. Umwami adufashe. Rero iri jambo ryo guca bugufi bibera mu mutima. Mutima ni ubanza kudesida ugakora ivyo, hanyuma kumbure bikagaragara hanze.
hariho n'ibindi bibera mu mutima mbese utonavuga ariko Imana yabiraba mu mutima igasanga wewe uri umunyabwibone pe. Imana rero dutabare bene data, duhe guca bugufi ngo dushire imbere bagenzi bacu. Twebwe tugirwe bato ariko dushire imbere bagenzi bacu, kandi nitwashira imbere bagenzi bacu ibintu bizogenda neza, kuko uyu mubiri uzoba wawunesheje. Uyu mubiri wowo ugusaba ko ahubwo ari wewe uja imbere, ariko niwaca bugufi uzobonesheje. Yesu nadufashe bene data. Yesu Kristo atubera akarorero, kweri. Ndibuka igihe kimwe nari mvuye ku ishuri, hanyuma bantumira ahantu hamwe kuja kwigisha. Mwana we oya sinaheze inyigisho ntakubariye yuko kuri universite haryoshe, urumva abaprofesori baho bameze uku kuki Satani babwire ko wize baheruka wiga kuri Stella gusa, reka nta bindi baramenya. Vuga mu izina rya Yesu, Satani mubi. None warize niki urusha abandi? Numwanya wo kubivuga, hari icyo babigusabye ko, ariko Satani akakubwira ati basi vuga na gatoyi gusa bavyumve. Ncamvuga ntiyo mbega ibyaha mwene data nawe byaragushikiye, bishoboka ko nawe bigushikira, ariko uyu munsi nje kukwibutsa ngo reka duce bugufi dusaba Imana imbabazi. Kwiga ni vyiza, ariko kubigiramo ubwibone ntaco bimaze. Kugira akazi keza ni vyiza, kubigiramo ubwibone ntaco bimaze, ukabihagaramo ugakengera abandi. Hariho uwundi acagira indirimbo mbega urabizi ubu jewe nduyu unye reka ubu jewe ndafise uburenganzira bwo gusaba akazi hariya na hariya, ubu jewe ivyanje biri kuri top kabisa, ubu jewe ndi umuntu reka mw'izina rya Yesu. Waragiriwe neza n'Imana, Imana ishimwe, ariko umutima wawe ntubikurikize, ntubiherekeze. Wewe ushima Imana kuko yakugize icyakugize nyene, ariko ntubiherekeze mu buryo bw'ubwibone, kuko mu buryo bw'ubwibone bugutuma gukengera abandi. Kandi ibyo nabyo Bibiliya ivuga ngo kwishira hejuru ni intango yo guhenebera, ni intango yo gusubizwa hasi. None rero dushishikare guca bugufi kugira ngo Imana nyene amahoro ishishikare kudushira hejuru. Ukumeze Yesu yaguhezagiye nashimwe, ibyo yaguhaye nahabwa icubahiro, ariko uwame wibuka yuko hariho nabandi bafise ibirenze ibyo ufise. Niba uri mwiza Yesu nashimwe yarakoze, ariko umenye ko hariho abandi beza bakurusha. Niba uri umutunzi Yesu nashimwe ufise icurya ntawusega, ariko ntiwibone nkaho umenga urusha abandi, hariho abandi bagusumba. Yesu yabigenjeje gutyo kugira ngo umwana w'umuntu yame ufata ikibanza cawe co Yesu yagushizemwo, ushima Imana. Hanyuma heje gushima Imana, uhicubahira Imana, uca ugenda neza n'ibisanzwe. Hariho uwundi Mana we vya bindi vyose uko bitunze uko bifise, vya bindi vyose Yesu yamuhezagiza birundanye mu mutima, kimwe ku kindi, ku buryo bw'uko hagenda umenga agenda arazungazunga kugira ngo yerekane ko akomeye. Ahobona Jesi ndoroshe, raba ibi bimeze gutya, raba biriya bimeze kuriya, raba reka njewe oya ndacuna. Eka mw'izina rya Yesu ribesha mwene data, nta muntu arashika ahantu avuga ngo ndacuna. Oya, n'ufise ibihinda bingana ngo iki aguma arota agomba kuvyuka kurondera n'ibindi. Uyo umugera witwa kuguma umuntu arondera n'umugera wa wundi Bibiliya itubuza. Bibiliya ikavuga ngo mwige gutungwa n'ibyo mufise. Mwana w'umuntu kirazira ko atungwa n'ibyo afise, aguma ashaka ko bimeze uko hinge ngiri uko. Ubu hoho hari ibintu bidasanzwe
satani yuguruye uyundi muryango, abantu bahahamiye itunga cane cane cane, barahahamiye bafise umutima uhahamutse, kandi satani arabereka ati mugira mucakire bimeze uku ariko ndakubwire, senga Imana, senga Imana. Jambo ry'Imana riravuga ngo umugisha w'Uhoraho uratungisha. Hari uyundi muntu w'umuvyeyi yaratashe mu ijuru, niwe yabwiye umwana wewe, ico kintu naragikunda cane, yabwiye umwana we agiye kurongorwa, aramubwira ati mukobwa wanje, nibashika ku kazi ntuze wongeze umushahara, atoya, ariko uze wongeze umugisha. Ngo ntiwongeze umushahara ngo ariko wongeze umugisha. Biboneka rero yuko umushahara n'umugisha bitandukanye. Ushobora kuba ufise umushahara munini cane ariko atamugisha ufise, ya mafaranga ukayaronka ku kwezi agenda nk'ifu y'imijira, ntihagire ikintu agufasha, ugasanga wama mu madeni y'urura cane ako kandi ufise amafaranga menshi. Ugasanga uwundi afise amafaranga bayabaye, mugabo muri aya bayabaye ayaguramo ibintu byose akeneye kandi byose bikagenda neza. Ndakwibutsa inshuti yanje, senga Imana wongeze umugisha. Amafaranga ni meza ariko umugisha w'Imana niwo duba dukeneye muri byose. Hanyuma Imana y'ububasha idufashe, jambo ryo kuca bugufi, Imana niyatugirira neza tuzoshishikara kugiga ko cane, kuko ni jambo ryiza rikenewe mu mibereho y'umuntu wese. Uce bugufi, muntu yige gushira imbere mugenzi we, wige gushira imbere mugenzi wawe, wige kunezererwa ineza y'uwundi, wige gushima uyundi, wige kuvuga uti umuntu ugira neza Imana niguha umugisha, wige bya bindi byo kwama uvuga jewe ubanze ubishire hasi. Uko ndiko nkubarira nanje niko nibarira, kandi ko ndakwinginga gusenga nanje niko ningingira gusenga, kugira ngo Imana idufashe dushobore kurengana aha hantu. Nuko rero Imana Data ibahezegire, ndabifurije guca bugufi mu mibereho yanyu, mu mvugo zanyu, mu bikorwa byanyu no mu mitima yanyu. Uhora hadufashe guca bugufi, kugendana n'ivyiyoroheje, hanyuma ibisigaye Data azoduhezagira. Muhezagiro turawushaka, turashaka umuhezagiro, kandi Imana izobidukorera. Imana yo mwijuru ibahezagire mwese. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni za zindi +46 768 0065 46, kandi ishene Habonayo muri majuscule. Imana ibaha umugisha. Amen.